ya kabijya gari nuko umunsi umunezero udasanzwe akura kumutonezega Imana guteye iteka nyiri amajambo make nanjye danezerewe niho kabijya kari muri ibi bintu amano vuga ati nkashimira umuryango we kumugoro no munsi baye umugabo umva hashimira anasore cyane jowe kugira umugabo kabisa gikomeye cyane ego sheri wanje kunamukora ari umuntu yigwa ndabivuga cyane ngekuye cyane ko no munsi baye umugabo n'abantu umusore umunsi baye umugabo mbane ibintu cyane bakusore kurene umugore wawe bayibe no maho bakaragaza ego cyane rwose ndabyemeye wabike mu cyumba na sore wende kubarira mu cyumba tegeko n'umusore yakisana Desire akurene umugabo wawe muri bayibe no maho bakaragaza igome cyane ndabyemeye abashimeshi cyane gatatu twese wakigarama imbere yacu natungana Marie Rosine umushinga hasi bukirariza Bujumbura baserutse Chess imbere y'abashinga babishinzwe Hakizimana Desire umwigisha Mene Neretse Kaba na Ndikije Hanat yavukiye Mugamba Ndagaro kugira adrachana umunani ari Bujumbura Burundi kandi umusore bena umuco w'Imana Sole nakaza afise mwene Ndeba Felix na Ntare Jean yavukiye Inkingi Kinyinya yavukiye Kinyinya wa 11 Kigarama ibihumbi bibiri ari Bujumbura Burundi kazi kandi badusabye ko mukwabira kuko bitekanije mu mategeko tukagira ngo tukabigaragaza cyese tuvuga igihimbe cya 13 itegeko bwirizwa rimenywa na kwego musabira 2004 y'uwa 2008 ndamukiza mugiye bihimye Jenechera na 1993 rihindura igitabo c'amategeko y'ingingo n'abantu mu Burundi twongera tubishiraho akagerekezo kya 14 mu 2025 kubera urwo rubanza badushikirije ikurikira umuhungu urupapuro rw'amavuko rwatanzwe n'umushinga n'abaserukira leta muri komine ya Musongati umwigeme urupapuro rw'amavuko rwatanzwe n'umushinga n'abaserukira leta muri komine Kinyinya kwa musore Hakizimana Desire ndemeye kwa Desire akurene umugore wawe bayibe no maho bakaragaza ego cyane rwose ndabyemeye wabike mu cyumba na Sole wende kubarira mu cyumba tegeko n'umusore Hakizimana Desire akurene umugabo wawe muri bayibe no maho bakaragaza igome cyane ndabyemeye abashimeshi cyane ibyo basabye urugero rwasome Chess n'abavuzi tukongera tukabamenyesha ko n'amabanga y'ababiri twakwezi tubabaza ko bashaka kwabera n'umuntu wese yagiye kwemera kubwiwe tubemeje Chess kubabera ku kintu
ushinzwe gukumira Rwanda Desire myaka y'amavuko 33 umukozi wa leta abibujumbura na Sengiyumva Mediatrice n'akabavuko 5 muganga abibujumbura tumaze kubimenyesha abakorera n'ibyabo byabo twaje dushimira Imana ishimira Eric Yes, wakunzi wa Star TV, nkuko bisanzwe make sure ko wamaze gukora sabone kuri Star TV. Make sure nyine ko ibintu bimeze neza cyane, neza turi kuri zone Gihosha. Urabona umugeni hariya anye ndamubona ibintu bimeze neza cyane. Ushatse umwite Soleil ari kumwe n'uba bamaze kuba umugabo n'umugore. Kubera kuko zeta civile haje ubundi ijya niyo mariage. Bari abantu baja mu rusengero gusa bikaba birangiye biriya sindavyemera. Ureba mwita Soleil ni mutonya wa Arvera Muhimbare canke famille Arvera Muhimbare. So Soleil ariko arafotogwa niyo bita home studio ifotora amafoto meza cyane mwabantu mwe. Niyo ikunze gufotora Arvera Muhimbare canke famille n'abandi benshi batandukanye mu mariage atandukanye. Umusaza ngo usayashaje akiri umujene ari gufotora. Rero yari eta civile dasanzwe urabona ko ubita Desire Desire ari kumwe n'umudamu wiwe kabisa. Umudamu wiwe mutonya wa Arvera Muhimbare ari kujya amafoto urabona ko yambaye ikirato bita hotaro. Iyo utayizi urumva ubundi babigora. Aba nabo babita pare na marene nabo barahari. Nabo barahari. Ujya nawe bamwita Verite, murabizi ko twari kumwe namwe aheruka kuri mariage yiwe. Uyu nawe bamwita Merveille n'umufotographe kazi. Hona niwe muhererezi nibaza ko ubukurikira ari wayazoca akora ico bita eta civile canke mariage. Kuko ikintu ndiko ndabona Arvera azorangiza. Azovuga ati mwese batonya banje nabarungitse mukore mariage. Jewe nka Arvera Muhimbare sigari nyuma. So make sure ko wamaze gukora subscribe kuri Star TV kugira ubandanye kubona ibikorwa bica kuri Star TV, ariko kandi ube umunyamuryango 100% wa Star TV. Murabona ko ari ibintu bidasanzwe bimeze neza cyane mwabantu mwe. Nivyoroshe bisa neza cyane mwabantu mwe. Make sure ume subscribe kuri Star TV. Make sure ko uri umwe mu bagize umuryango wa Star TV. Make sure yuko abo bantu 148 bamaze kora subscribe ko urimwo. Pare nawe yari yakubise ku isuti kabisa. Suti nziza cyane na marene hariya. Ibintu byasa neza. Ariko urabona uko nari byiza gukora mariage. Mukagadi. Bamwita Verite n'umwana mwiza cyane. Abona ko iyo ugiye ahantu heza ugumusa neza. Cya uko twamurungitse ni kwagisa. Ayari yongereye ubwiza ni bwose. Wavyibushe. Hako nyine utavyibushe ugiye ku mugabo wumva we ariko arakora iki. Ukanibaza kumavuga ngo umugabo ngo ntasuma. Kabisa reka tubipurize urugo ruhire nubwo
nubwo je ntarakora mariage ariko nzayikora tu. Amakuru mfise ngo nuko ubu yamukunze akiri ku ishuri yakubise nk'imyaka 15 ataramurongora. Arabona ko bisa neza kabisa. Urako ari cyiza cyane turi kumwe no bita Verity. Nawe aheruka gukora mariage ari kumwe na Bofre we. Mumpere message Bof. Mumpere message. Ari biwacu haragendwa twakiriye kandi cyane gose twakwishimiye. Kandi usa neza cyane gose. Verity. Nta na kimwe none si Bofre wa. Kandi ngo amato asumira ngo yakubise nk'imyaka 20 ngo ataramurongo. Yarihanganye n'ukuri. Kuva ku ntebe y'ishuri. Yarihanganiye yarikurije. Kuva kiri muto. Ibaze ngo kuva kiri muto mumubwira ati oya umukobwa wacu ntaragera. Yatenyenya. Kandi twaramurereye. Ibintu ni sawa. Cyane gose. Hanga message bazi kuri mutonya yari gari gosanga yaramubegeye. Gari gosanga yaramubegeye muhira. Amano vuga ati nkashimira umuryango. Showe kumugoro no munsi baye umugabo. Umva hashimira anasore cyane showe kugira umugabo. Kabisa gikomeye cyane. Ego. Sheri wanje kunamukunda. Ari umuntu yigwa ndabivuga cyane. Ngegwe cyane ko no munsi baye umugabo n'abandi umusore umunsi baye umugabo mba n'ibintu cyane. Bagwisaha ndo umugabo. No musa guhindura amuhindura izina. Mwe message basi. Ndaryohewe cyane n'ukuri. Agetse kirenge mu canje. Karibu cyane ndamwifurije urugo rwiza. Aragendwa n'ukuri ntagira ubwoba. Ahababa nahatababa urahazi. Oya. Je ni harababa. Awe ushaka kumubwira ati ahameze neza naho uzobigenza. Je uko maze kubibona bimeze neza cyane. Ariko experience urayifise. Oya sikirenga cyane gose uko nagiye kinini ndabimazemo. Ariko wabyibusha intara ya Cibitoki. Yahoze ari intara ya Cibitoki gufashe neza. Mu Cibitoki hari India. Mu Kagadi. Mu Cibitoki ngaziriyo. Ufungura buri kimwe cyose wifuza. Inyama rero. My dear. Anu bita ku mucopo. Ibaze dufatimo. Niwaza niho nzogutwara. Dufata imodoka tuza mu Cibitoki ari byo bituzanye. Reka ndagushimire Verity. Merci beaucoup. Ariko nawe ugira urugo rwiza ndabona nisa. Kandi cyane gose kuza kudushigikira. Ndahari. Yego. Ubundi mwe ni famille yanje. Sawa, karibu cyane rero no mu bisigaye uzobane nawe. Nzoba ndahari kabisa. Sawa, merci beaucoup. Muka Desire wiyumva gute Muka Desire? I'm happy ndagiye cyane. Ego. Kabisa uyu munsi wari witeze cyane wari muri babandi bagoma basenga Imana ati Mana mfasha wa munsi zogere. Nari ndawiteze. Ego. Umunsi abikora akabije wari wabonyemo kwa Verity turavuga ati kwa Verity harabayemo akabije nanjye ndagakeneye. Yako wabonye nk'akabije uravuga ati akakantu ndagakeneye wanje. Akabije gari no ku munsi umunsi umunezero udasanzwe. Akura kumutonezega Imana gute yitekanye. Amajambo make nanjye ndanezerewe. Kabisa. Niko kabije kari muri ibi bintu. Bavuze ati ini bintu bitatu ku muntu hari kuvuka gukora mariage no gupfa uno munsi cya kabiri bakigezeko. Ugiye kwitegura gute muri runo rugo bigiye kugenda gute kumbure ku bantu batararukora. Twumve twokwiruka natwe kurukora. Ego ngacere uko umunezero dasanzwe namu marayo munyarutse. Amakuru naronse avuga ati no Desire umuntu mugiye kugubakana ngo yarihanganye ngo kubera ko ngukira umunyeshuri hari ukuntu bagomba bamubwira ati ngo yanga cyari umunyeshuri arihangana imyaka myinshi. Aya makuru wayakuye mana ibaza ukuntu yihanganye cyari koroha ko umuhemuki. Oya ntibyari no gukunda ntabyo guca ndamuhemukire. Oya yarihanganye arantegereza igihe kirekire niyo mpamvu ntabwo byari guca ndamuhemukire. Ego. Tuvuge ko ku mibereho ya Soreye hari ikintu yatereye Desire. Hari ikintu yo baratereye mu mibereho yawe ukuntu usanzwe ubayeho mu buzima mu buryo wifatira character. Cyane gose. Ego. Wasanze ari umuntu mwiza. Cyane umunyamahoro atanga umunezero. Ubundi ndabona nzogubwa neza mu bwami bwiwe. Kabisa message kuri Arvera nubwo atashoboye kuboneka. Ego mukuru wanje ahari abyumve ndamuzirikana naye numva nifuza ko umanika kuba turi kumwe ariko ntibyashobotse. Mugabo mukanya gato tuza kuba turi kumwe. Zakwa ari umunezero wundi ugomba wiyongere mu mutima wanje. Ego. Ari umuntu yambwiye ati Arvera agira manza barungike mwese mukore mariage ama nawe azoce ahetse.
azoca buwanyu oya ntabyo tuzi byuko azobuwanyu ko n'uyu aracasigaye desha uyu unyesha n'uyu aracasigaye aracari ku isoko oya tubwiye ngo niyaronka amahera ngo azokora mariage atete niyabona amafaranga azokora mariage atete reka ndagushimire cyane kugira sindohisha umugeni murakoze Imana irundi urugo rwanyu we na Desire muze mubeho mwishimye kandi ruzoba urugo rutembererwa ishobora kuza nka ry'ubugari nka agaceri karibu cyane turakunda kwakira abashyitsi tukanabazimana karibu cyane wakoze cyane merci beaucoup ikigenzi nuko hariko kakame ziranyeze amaboko rero dukeneye ko batubwiye ngo washitse ujumbukira Let's nakundi foto. It's okay.